Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye cyane tukaza kugaruka kuyarabana n'umukuru w'igihugu Nyiricubahiro Varisito Ndayishimiye. Ni vyinshi yatangaje ubwo ariko abazwa n'abamenyesha makuru bakorera ikimenyesha makuru BBC. Yabajijwe ibibazo vyinshi ni nyuma yaho ku munsi w'ejo igenekerezo ya 18 ruheshi azoba kwije imyaka 3 arongoye u Burundi. Akaba yahaye ikiganiro cihariye BBC kimenyesha makuru ca Abongereza. Muri ico kiganiro ni vyinshi yavuzemo kandi bikuru amaze kurangura muri iyo myaka 3 mu guteza imbere igihugu. Atemera ko igihugu kiri mu vya mbere bikenye kw'isi. Ni vyinshi yabajijwe kandi nanone yabajijwe ku vya Alain Guillaume Bunyoni. Perezida Varisito Ndayishimiye agishika ku butegetsi, Alain Guillaume Bunyoni yabaye umushikiranganje wa mbere muri leta yiwe. Barakoranye imyaka 2 ariko aza kumubogoza mu mwaka uheze wa 2022 mu kwezi kwa Nyakanga. Kuri ubu Alain Guillaume Bunyoni guhera muri Ndamukiza akaba ari mu munyororo. Perezida Ndayishimiye yishura ku kibazo ca Bunyoni n'ivyagirizwa yagize ati nagumye ndababwira nti duce umurongo nihagire ubandanya yonona, kandi muribuka ko navuze ngo uzobandanya mumenye ko inyama mbisi zovyura iyumye. Ni vyinshi tugiye kugaruka ko murano makuru ndetse n'ivyo yishuye ku kibazo cy'umutekano mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusangi ya Kongo, imigendanire n'u Rwanda n'ishiramwe rya Buraya, igituma leta y'u Burundi idashaka kureka intumwa ya ONU ijejwe agateka kazi na muntu ngo yize mu Burundi n'ibindi vyinshi. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uri mu bambere nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Kuva aho bukera ku igenekerezo y'18 ruheshi umwaka w'2023, Perezida Varisito Ndayishimiye arabakwije imyaka 3 ashikiriye ubutegetsi. Ni vyinshi abanyagihugu bamushimira. Icambere ariko aragerageza gushira igihugu ku murongo no gusubira kugiha isura nziza mu makungu. Ica kabiri yarumvise amaborogo y'abasirikare n'abapolisi bari bamaranye igihe maze abongera imishara ku rugero rushimishije. Ica gatatu ariko aragerageza kunesha umurwi w'ibihangange wavuga ikijana mu gihugu, harimwo uwahora atinyitse cane mu gihugu Alain Guillaume Bunyoni. Nawe gira ico ushikirije kuco ushima umukuru w'igihugu Nyiricubahiro Varisito Ndayishimiye amaze imyaka 3 ku butegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Perezida Varisito Ndayishimiye kandi akaba yahaye ikiganiro cihariye BBC mu gihe nkuko nemeje kubabwira ko munsi w'ejo kuwa mungu igenekerezo y'18 ruheshi azoba kwije imyaka 3 arongoye u Burundi. Muri ico kiganiro yavuzemwo bikuru amaze kurangura muri iyo myaka 3 mu guteza imbere igihugu ciwe. Atemera ko kiri mu vya mbere bikenye kw'isi mu kugisubiza mu makungu hamwe rero ngo n'igikorwa kigeze kure cyo kugarukana amahoro mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Imbere yuko tubageza ko ivya Guillaume Bunyoni ndetse n'ibirabana nibura ry'igitoro mu gihugu c'u Burundi ngene yavyishuye, reka dutangurire ahangaha kuri ya mvugo yiwe umunwa wose uronke ico urya. Perezida Varisito Ndayishimiye avuga ko agishika ku butegetsi civugo ciwe kwari uko umunwa wose uronka ico urya, umufuko wose nawo ukaronka amafaranga. Ku bijanye no gufungura ngo twakoze ibishoboka vyose kuko ubu mwimbo wariyongeye kuko isi ndimwa nayo yariyongeye. Kera ugiye nko mu misa canke mw'isoko wasangaho bateruye abana bagwaye kwashi, none ubu ntabo mbona bagwaye kwashi. Mu gihe amashiramwe atandukanye yerekana ko mu Burundi hari urugero runini rw'abanyagihugu bataronka ivyo barya bikwiye, Perezida Ndayishimiye yagiriza abarundi ingeso yo gusaba imfashanyo. Ati abarundi barafise ingeso mbi, yaba
yazanywe n'ibihe bigoye twaciyemwo yo gusega usaba imfashanyo abagira neza. Ico kintu rero caratumye abantu bumva ko ari ukwama basega. Kugira rero ushobore gusaba ubanza gutera ikigongwe uwo usaba, ugaca uvuga ko ugowe, ukenye, naho woba wameshe impuzu ukavuga ko utagira agahuzu. Perezida Evariste Ndayishimiye yemeza ko kimwe mu bimenyetso vyerekana ko abarundi badakenye hari ingene batonda imirongo baje gusubiza inote z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi bitanu banki nkuru y'igihugu iherutse gufata ingingo ko zitazosubira gukoreshwa kuva igenekerezo 18 ruheshi uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Ati nta gitoro kandi dukenye. Muri iyo myaka itatu Perezida Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi, ikibazo c'igitoro kiri mu kibazo cabaye ingorabahizi, kimaze kuduzwa igiciro inshuro nyinshi, ariko na cane cane kiboneka nabi bikagira ingaruka ku bindi ibikorwa. Avuga ko ikibazo c'ibitoro kiri mu bibazo vy'ubutunzi vyabayemwo ibitero, aho umudandaza amuha amahera akanka kukizana kugira ubuzima bw'igihugu buhagarare. Yemeza ko nta gitoro dukenye. Kugeza Dar es Salaam urabe mu kigega c'ibitoro vy'igihugu biruzuye. Ingorane azishira kuri ba badandaza nyene badutobera aribo bafise birya biduga bikizana, ngo none yiyankiye uca ugira ute. Umukuru w'igihugu avuga ko bariko bariga ingene hashingwa kompanyi ya leta ifise ibiduga vyayo vyo kuzana ico gitoro mu gutorera inyishu iki kibazo benshi bita ko arico gihanze ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ivya Bunyoni ngo ubu bari mu biharuro. Perezida Evariste Ndayishimiye yahimbaje imyaka 3 amaze ku butegetsi atari kumwe n'umushikiranganje wa mbere babutanguranye, Generali Arengiyome Bunyoni. Kuva mu kwezi kwa kane hari mu munyororo aharindiriye gucirirwa urubanza ku vyaha bitandukanye birimo guhungabanya umutekano n'ubutunzi bw'igihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye yari yamukuye mu kwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2022 atavuze ico amuhoye. Yishura ku kibazo ca Bunyoni ati n'ivyagirizwa, yavuze ati nagumye ndababwira nti duce umurongo ntihagire ubandanya yonona, kandi muribuka ko navuze ngo uzobandanya mumenye ko inyama mbisi zovyura iyumye. Ngiyo rero umuntu abaye intagondwa uragenda uti rero wewe tugira tuguharure nta kundi. Nyuma yongeraho ati none wibaza ko inzego z'ubutungane zari kuvuga ngo zimufata ata kintu zabonye zimwagiriza? Ubu bari mu biharuro. Perezida Ndayishimiye avuga ko arico gituma Bunyoni atarenguzwa ngo urubanza rwiwe rutangure mu mizi, bari mu biharuro baraba ivyo yagirizwa. Ngivyo rero bimwe mu vyo Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ubwo yari mu kiganiro n'abamenyeshamakuru bakorera ikimenyeshamakuru ca BBC. Ariko rero ngo hari vyo n'abanyagihugu bamusaba ati nyakubahwa mukuru w'igihugu wacu akenyure kuko abarundi sinzi baguma bidoga ubutungane bw'Uburundi bwigenge koko, maze ivyo ko abacamanza baca imanza babanje gutelefonwa n'abategetsi bababwira uko bazica bihagarare burundu. Nawe wogira ico ushikirije ku vyo umukuru w'igihugu ariko ararangurira abanyagihugu, mbere bamwe bakanabona ko Mutama Neva hariwe mu perezida ngo akunde abanyagihugu kandi akabiyegereza. Ico bamushimira ngo ntarya umunwa kandi n'umuntu yubaha Imana kandi arababazwa n'uwica umuntu. Ikindi bamushimira ngo ni imbere yiwe, ngo ndamushimira imbere yiwe nta gihangange kibaho kuko yaravuze ko Imana ariyo gihangange. Ikindi naco ngo yarahaye imiryango gwaruka kuja kurondera ubuzima hashoboka mu gukurura imigenderanire yari yarugawe n'ivyinshi ntawo bimara. Abandi nabo ati nk'inyankamugayo ndamushimira ko yadukuye ko amahiri y'imbonera kure, umuntu akora atuje akanasarura utwo yeje atamisoro y'izina ry'abantu ibayeho. Uyo Mutama vyose ariko avyitwaramo neza pe. Igisigaye narabe hadusubiza iteka igihugu
igisigaye narabe dusubize iteka igihugu koko ntihagume ikumira ku migambwe hareke politike ibikarata kirwanirwa ku mugaragaro nayo ibisigaye bidahindutse aracari mu murongo Imana imwipfuzamwo. N'abandi bati turamukeza cyane nakomere cyane perezida wacu Imana imuje imbere turi kumwe twese vyose birashoboka ariko arashira igihugu ku murongo kabisa turashima. Uyundi nawe ati nivyo gushima ariko nyakubahwa yoraba akifatira mu minwe ikibazo kijanye no gutanga ubuzi kuko harimwo agahaze mw'ico gisata haba mu masegiteri privé canke publique ariko politike yo kuringaniza imishahara nayo ngo ntiyoroshe kuko hari benshi bidoga kijanye n'itangwa ry'ubuzi. Abandi nawe uyundi nawe ati ntiyirambire ntawoza amuruta womebagura ni babandi nyene badakwije mu mutwe ivyo nyakubahwa mutaragera ko Imana izobibacitsa ko mu izina rya Yesu amena. Ni vyinshi rero benshi batangaje gusa ndagukengurukiye we tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya fyonda subscribe canke sabone kuri hotel wa fyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza sangiza no makuru bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhuza TV Imana bahezagire.